aho tuza kuganira hamwe ku bijyanye n'isubirwamo ry'amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka. Novuga yuko ari kimwe mu bikoresho dukoresha kugira dushike muri ya mbona kazoza Burundi bwifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, kuko murabizi neza yuko ubu dusanzwe dufise imbona kazoza twereka iyo turiko turagana mu icyo kiringo navuze. Mugabo kijya ni igitabo kitwereka iyo turiko turaja, mugabo iyo hageze kwerekana ibikoresho bitandukanye twokoresha kugira dushikeyo. Novuga rero ko amafaranga leta ikoresha ku mwaka ari kimwe muri ibyo bikoresho. Ni nacyo gituma nashaka imbere yo gutangura ni twibukanye ni muri ihe numbero ino subirwamo ry'amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri yatunganijwe. Ni nk'uko musanzwe mubizi, hasanzwe harafashwe ingingo zitandukanye zituma tujya muri bya decentralisation, aho turiko turava kubuntu intara zari zitunganijwe ari 18 tukaja kuri 5, tukava kuri ku makomine 119 tukaja ku makomine 42. Aho yari mu ntumbero yuko turaba ingene gutunganya igihugu byotuma dushika kuri iryo terambere turondera, kuko ivyigwa birerekana neza yuko hari isano hagati y'ingene ivy'intwaro bitunganije n'iterambere. Waronse Prix Nobel umwaka uheze, apano yoturimwo niwe yaronse ako gashimwe, yerekanye igitabo kiwe yanditse yerekana kubera iki ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bikananirwa. Nuko yerekanye yuko hari isano hagati y'inzego zitunganijwe neza n'iterambere. Ari nacyo cyatumye hasubirwamo ngene ibijyanye n'intwaro mu gihugu cy'u Burundi bitunganijwe, aho twifuza cyane ko ubutegetsi bwegera cyane abene gihugu nabo bakagira icyo baterere mu iterambere. Ni muri iyo numbero rero tuzagukoresha kino gikoresho ari yo budget kugira dushoboye gushika kuri ico kintu, kuko ivyo bizanana n'itegeko iyi loi organique ya 20 juin 2022 itwereka ni ryari dutegerezwa kugira revision budgetaire, ni biki bituma tugira revision budgetaire. Icambere nuko ni mu gihe amafaranga leta yinjiza les recettes ziduze cyangwa zigabanutse, bigatuma dushobora guhindura bijyanye n'amaprevision. Icyakabiri nuko iyo habaye ingingo nshasha zafashwe mu niveau législatif cyangwa réglementaire zishobora gutuma ibintu bihinduka ngene byategezwa, ngene amafaranga ategezwa gukoreshwa. Aha rero twabonye neza yuko amafaranga ko yarakoreshwa mu ntara 18 atari kwa zokoreshwa mu ntara 5, uko yahora akoreshwa mu makomine 119 atari kwa zokoreshwa mu makomine 42. Icyo nicyo twahagaze ko cyane kugira dushobore kuza no munsi turondera yo kwitegeko risubirwamo ngene amafaranga azokoreshwa, kuko icifuzo gihambaye nuko amafaranga akoreshwa au niveau local gusumba yuko yakoreshwa au niveau central. Ivyo rero nijo cyane byatumye dutegura ino neguro y'amafaranga azokoreshwa, kuko hariho loi organique ya 16 mars 2023 itunganya amakomine n'amazone n'ibindi byose. Hakaba n'iyindi yashizweho muri juillet 2025 itunganya ngene l'administration provinciale ikora, kuko niyo iza kutubwira yuko no munsi le gouverneur aza gucika umu ordonnateur secondaire, aho kera yari mushikiranganje gusa yarabi by'amafaranga yategeza gukora. Ikindi cya gatatu ni ingene leta itunganijwe, kuko byarahindutse kuva mu kwezi kw'icenda, aho tuva kuri izi ministeri 15 tukajya kuri 13, naco nyene kiratuma isubirwamo ngene amafaranga akoreshwa, isubirwamo ni reorganisation ya administration communale nayo nyene irabituma, kuko murabona ko no munsi dufise ama département, dufise ama direction provinciale, ibyo byose ni byagiye bituma dusubiramwe n'amafaranga akoreshwa. Ikindi gikomeye nashaka kwibutsa
ni wa mugambi leta yashize imbere wo gustabiliza le cadre macroéconomique ku myaka 3 kuva muri 2025 gushika 2027 kuko murazi ko turi mu madeséquilibre menshi aho tubona taux d'inflation iri hejuru amato de change ari atandukanye kuri marché parallèle no muri leta n'uyo mugambi ariho bimwe bisaba yuko dukoresha neza uburyo bwa leta iduha. Ikindi nuko dutegerezwa gufatanya ingene amafaranga akoreshwa n'ibikorwa muga tugerageje kwerekana ibikorwa bikenewe gusumba ibindi, la priorisation. Hama ikindi tutegerezwa guhagarara ko nuko ingene amafaranga la politique monétaire itunganijwe itegerezwa kujana na politique budgétaire, kuko iyo bitari atari nyama ihari biza gucreate ama déséquilibre tweko turavuga. Ivyo byose ndabifatiye hamwe rero kuko itegeko iyo rishizweho ritegezwa kuja mu ngiro. Ko twavuze ko hagiyeho ama direction provinciale azokora gute, arakeneye uburyo. Ko twavuze ko hagiye ama 11 départements communaux azokora gute. Ko twavuze yuko zone zo bifise uruhara rukomeye mu vya état civil azokoresha iki. Ivyo byose nivyo byatumye no munsi turabanye amafaranga yo manuka gushika kwa nyuma. Nukuvuga ko ama allocation budgétaire no munsi atagarukira gusa au niveau central. Ikindi twovuga nuko tugiye kuraba umwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2025 ushira 2026 hariho une forte pression sur la trésorerie. Twarakivuze igihe duheruka ngaha murazi yuko dufise amahari ya plus de 6 000 milliards, murazi yuko dufise amaresta pe atagira uko angana, hariho pression sur la trésorerie. Ico naco gituma yuko tworanye twotunganya amafaranga yacu neza kugira tugabanye deficit. Le déficit twari dufise muri budget initial yari mu 400 milliards muga muraza kubona ko tugeze kuri 300 na yandi kugira tugabanye iyo pression sur la trésorerie. Hariho n'ayandi matagisi mashasha azogenda aboneka kubera ubu tuvuga ati komini zoduza amatagisi mu gutoza tuyatunganye neza, nabyo nyene n'ikindi kintu kiduha inguvu zo gutuma ko twosubira mu mafaranga inakoreshwa. Ivyo butare murabona ko tubimazemo iminsi twiruka hiya no hino kugira tuduza amafaranga bitandukanye niko byategezwa kuba bimeze. Rero iyi revision budgétaire no munsi tegeza rero kuca igerageza kugira ama ajustement yose akenewe kugira habemwo alignement hagati ya madepense n'ama recettes twiteze vy'ukuri atari mwe gusa tubona mu bitabo, hama turabe ko two preserve ya équilibre budgétaire iri soutenable. Ni kuvuga ko ikintu nshobora gutangura no munsi kubaka nzi neza yuko mu myaka 3 ine nzogihera heza. Ikindi cya gatatu nuko iyi neguro igenda yisunga cyane cyane iyi logique ya prudence mu byo dukora byose tutegezwa kuyubara. Iyi prudence na discipline budgétaire tutegezwa kuyigira. Hajya mubona tuvuga ibintu by'amakritere mu kuriha abantu mu kugira ibiki ni kugira tube habe une certaine discipline, tumenye gusa ko amafaranga yagiyemwo yuko tuca tuyakoreshwa twishakiye. Hanyuma ikindi tugeza kugarantisa yuko harimo une cohérence entre la planification au niveau global na planification au niveau stratégique opérationnel na planification budgétaire. Sinkora ikintu nazi neza icyo kiza gutera muri kazoza. Mvuze yuko nkeneye kubaka amashuri, menye neza ngiye kubaka amashuri kubera nkura abana batariko baraja ku ishuri bageze. Menye ko tugiye kugura idebe z'abana no kugira tukura abana bahora bicaye hasi. Ibyo byose tegezwa kubiraba rero. Rero budget rero no munsi iza kudufasha rero beaucoup plus gukonsolida les acquis zi réforme ya budget programme kuva 2023 2024 turi mu vya budget programme mugace twahisemo nuko kira mwaka wose tugira ico twongeyeko. Ivyo twakoze neza tubikore neza, ivyo tutakoze neza navyo tubikosore kugira turabe yuko le budget programme izoba effectif atari vy'amajambo tout simplement. Hama tuce tujana muri logique ya performance tugire une gestion iri axée sur les résultats. Nico gituma mubona yuko le budget est accompagné par les projets annuels de performance pour chaque ministère. Ico rero ni kindi kintu gikomeye cyane. Turafatanya kandi n'ibi bimenyetso mfatiro icyo twita ama indicateur ku kintu cyose umuntu ariko arakora. Ko twavuze ko tugura intebe no munsi l'objectif ni nuko loto
y'abana bagira bando bicara hasi igabanuka ifu muga tukavyerekana yuko amafaranga ya sosi yagize icyo aterereye mu bisata bitandukanye. Muri birero vya budget programme naho nyene nibisiga inyuma ibintu vya gestion de la dette, efficace de la dette. Turaza kugishikaho kintu kijanye n'ibi birarane ngene turiko turamvizaje kumwe two bitorera inyishu kuko murabona ko 6 miliyari irarengera meme na budget y'igihugu y'umwaka umwe ntidushobora kuriha ayo mafaranga icyarimo mugabo abantu baduhaye amadeni barakeneye kumenya ni gute bazoba traité. Ivyo turaza kubishikako navyo nyene kugira tuvyereke ngene bimeze nuko ubu twavuze yuko kizira ko turenza aya ma plafond ama avance berbi duha ko kirazira ko turenza 10% par rapport ya marasete y'umwaka waheze. Ico naco nyene ni indicateur ndikomeye kuko nituhave tugira la création monétaire ata contrepartie ihari. Ico rero muri discipline kirimwo muri discipline budgétaire nibi rero kujera ivy'ama resta payé nitugume tumva abantu bidoga twarahaye leta ama service mugane iri kuyaturiha cyo tegeza kubikoraho rero. Les prévisions budgétaires y loi de finances rectificative rero sur période 25-26 il est établi sur base d'une croissance twiteze ni croissance iri hejuru ya 4.5 kuko ubu turabona yuko vyose nitwabishira hamwe la croissance irashobora kwatenya irashobora kuja au-delà de 4.5 contrairement yari umwaka uheze yari 4.1. Rero twatwerekana n'ibisata bitandukanye aho twizeye yuko iyo croissance izova kuko ama hypothèse yacu turiko turakorera ko no munsi nuko twiyumvira yuko muri secteur agricole ibi byo kugira la mécanisation agricole il faut ko biba effective tukabibona kugira biduze umwimbo kuko murazi ko dufise igihugu gitoyi cyane aho tutegerezwa kugira mutualisation ya matériel ainsi de suite muga tukarima kijambere ama chaîne de valeur que ça soit au niveau de l'élevage que ça soit au niveau de l'agriculture tubishiremo nabo nyene ibi byanagesa nibiducikira ikibazo aho mwimbo uvuga ati no munsi ndabuza aho ndagurisha cyangwa no munsi natangugiye igikorwa cyo kuworora inkwavu ndabuza aho ndazidandariza ndabuza aho ndashaka kuzororera ibyo byose tegeza kubikorerako. Hanyuma la soutien kuri secteur ya industrie extractive nayo ntegeza gushaha ingufu nyinshi cyane tukavyerekana kore n'ama hypothèse turiko turakorerako ivyo muyaga nkuba uyukuguyira kugira l'industrie ibe effective kuko dashoye gutwara amafaranga mu secteur productif nitwo kwamvizaje yuko ibitwo turavuga vya vision dushobora kubishikako. L'accès aux services de base kuko le développement naho twovuga ko duzaya ama industrie mga tutafise le capital humain yize iri en bonne santé iri protégé sur le plan social ivyo byose nakime tubatwa ayo nama hypothèse turiko turakorerako muraza kubona ko muri iri bwirizwa tugiye kushiraho rirerekana ko yanginga umukuru w'igihugu yafata yo kuvuga yuko twakompanya abaretraité twashizeho twateguye nituzoha 100% mugabo turiko turakorera ku ma hypothèse yuko au moins 60% ya salaire yabo ya nyuma bayironka kuko ça fait 5 ans umukuru w'igihugu arabivuze mugabo tutariko turabibona. Ivyo donc on a prévu un budget kuri ivyo kuko nidushaka yuko abantu bose bagiye muri retraite yumva ko ari condamnation à mort. Ivyo byose ifo ko tubishiramo abantu bakumva yuko ibi bya espérance de vie tuvuga yuko biva kuri 59 tukajya kuri 64 aho dutabla sur 80 ans en 2040 bitabara ibintu byo mu majambo tout simplement. Ibi rero nico gituma l'accès aux services sociaux de base na protection sociale nabyo nyine muraza kubona ko tubiha ingufu nyinshi cyane ko na prévu presque 7 milliards muri no budget kugira twakompanye ONPR na NSS nabyo nyine murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Ibintu bya poursuite ya programme ya protection de l'environnement na aménagement du territoire turiko turashimikira cyane kuri ibintu byo gutunganya ibisagara le schéma national d'aménagement du territoire ayo sina hypothèse turiko turakorerako kuko ivyo bizotwereka tumenye aho tuzorima aho tuzokura ubutare aho tuzokubaka ibisagara aho tuzoshiraho vya tourisme bitegerezwa kumenya kuburyo igicapo cha 2040 tuba tukiza ati mu Kizingwe hazoba hameze gutya mu Itenga hazoba hameze gutya naho tutavyuba kuno munsi muga tukarekana la trajectoire turiko nye turiko turabikora. Iki ni kintu gikomeye gituma ibihugu bitera imbere cyane ni ikintu cya renforcement ya transparence budgétaire. Ivyo dukora si budget y'igihugu niyo muntu umwe aho tuza kumvikana ahantu nkaguha amafaranga nza kuma kuri iyo ligne ya lo budget turayifise kuningana turiko tuyigabura gute. Ivyo bica byerekana ibi bintu turiko turakora kuko tutegerezwa kwamvoya les premiers signaux de bonne gouvernance nitubigumeze mu majambo gusa
namba turiko turagera neza tuvyerekane kuko les indicateurs de l'autre côté cyazerekana neza yuko ivyo turiko turavuga atari amajambo nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane hamana la décentralisation des services publics zikaba effective twe twaragize ikibazo turiko turategura ino budget yuko au niveau central n'abashikiranganje bakeyi bashaka ko amafaranga amanuka hasi mugabo l'approche twatoye nuko tusaba les gouverneurs bakaturungikira au moins 10 projets bifuza ko zokogwa dans les 6 mois hanyuma tukatumanukana amafaranga mu ntara kuko tutegerezwa kwerekana la cartographie des interventions yuko la réforme turiko turagira atari yo mu matexte gusa ndagisubiremo ndakukivuga nuko la réforme ya décentralisation politique iza kuba politique mugala décentralisation administrative na financière byakunze kuko murazi ko ça a été tenté en 2007 aho twahama autonomie ya ma commune aho twagerageje ibya fonike n'ibiki byose mugani byakunda cette fois-ci il faut que on décentralise amafaranga on décentralise abakozi on décentralise ibya byose byotuma amafaranga agiye akoreshwa cyo ategerezwa gukora hamategezwa ku moderniser la gestion des finances publiques ayo sina ma hypothèse turiko turakorera kugira twerekane yuko dofise fondation imeze neza cyane ibi bya digitalisation il faut pas yuko mu makomine amataxe abantu bayakorako il faut pas yuko muri obere bakorako ivyo byose tegerezwa kuvyerekana ngena amafaranga asohoka kugira ashikira umuntu ibi mubona byo kuriha abantu dukoresheje ubuhinga bwa none bituma dukura abantu benshi baba intermediaire byatuma amafaranga agarukira muri abo bantu hanyuma la politique fiscale iri incitative à l'investissement ibi vy'ama PPP byo kuzana abantu tugakorana kugira dushoye kuduza umwimbo mu secteur porté de croissance hanyuma na le partenariat régional et international kuko ni pili ya gatanu ya vision ivuga yuko dutegerezwa kuduza amafaranga dukoresha avuye kuri bajya abafashanya bikorwa biwacu aba ba migrants donc la diaspora yose tegerezwa kuzana amafaranga dutegerezwa kwerekana amafaranga dufise mu ba partenaires ngari ko arakora ivyo byose biraza kudufasha icyanyuma ko hypothèse dukorera ko kandi gikomeye nuko dutegerezwa gutubika uwavubi iki ça c'est très important imbere yuko mvuga yuko nza kugura imiduga 10 negezwa kuraba yuko naronse imiti kwiye imbere yuko mvuga ko nza kugira ama mission 30 negezwa kwirasira yuko ifumbire yakwiye nta byo kwangana biri mu mugabo sipoza yuko ibyi applica au niveau micro au niveau ya ménage namba mfise ibihumbi 10 mu mufuko mu gitondo imbere ko nsohoka mbanza kumenya neza yuko naronse ibiharage naronse umuceri naronse amavuta n'umunyu za kwiyumvira kunwa Amstel maze ibyo byose kubiheza no rero au niveau macro c'est la même chose za kwiyumvira yuko mfata mission yo kujya Washington maze kubona kwifumbire na ironse maze kubona kwigitoro na kironse maze kubona ko naronse imiti ikiro nico kintu gikomeye yo tuvuze gutubikwa avubi dutegerezwa kuvyerekana muri discipline budgetaire wacu icyo rero bica bidufata ko tugira un cadre politique monétaire basé sur le ciblage de l'inflation no kuvuga yuko no munsi tegerezwa kugerageza tukagarukana l'inflation ya 8% muri East Africa netwemeranije kandi ibiharo birerekana neza yuko turi kuri tendance nziza kuko au mois d'avril twari kuri 45,6% ya taux d'inflation mu kwicumi twari kuri 29,6 uku kwezi tuhejeje kwa 11 twari kuri 26,3 bisigura yuko ne twabandanya tugira ni politique imeze neza bizogabanuka ayo nama hypothèse atandukanye twakoreye kugira vraiment croissance turiko turavuga 4.5 ishoye gukora iyo niyo context turiko twateguyemo rino bwirizwa risubiramo amafaranga leta izokoresha muri iki cya kabiri cy'umwaka mugabo muri ivyo murazi yuko biba bikeneye amafaranga azova he hariho rero ama disposition mashasha ajanye n'amarosete yaciye ashigwaho ndaza kuyavuga ndengana rapidement ningene ama dépenses azokogwa kugira turabe yuko la politique budgétaire na politique fiscale bifatanye kuko nivyo tujejwe en premier lieu muri kumajana amarosete nuko dutegerezwa kuraba nibihe bisata byotegerezwa gutanga amakori bitariko birayatanga nico gituma muraza kubona yuko certains articles zagize raba modifier izindi zirinjiramo zishasha kugira turenforce le contrôle au suivi des recettes et des dépenses icambere ni article 59 ndayivuga ndiko ndanyarutsa nuko kizira ibintu dufise au niveau local turaveye aske mu madao yose ya marché public ico kintu namba le prix yayo uri avantagé ndaveye aske yuko ivyo bintu bigurirwa
mu gihugu cy'u Burundi muri commande yose iri kwirakorwa. Icyo ni cyambere. Article 78 toujours mu guproteja abene gihugu kuko turashobora kurondera amafaranga mugaga gasanga abanyagihugu barapfuye. Iki kintu cy'inzoga za Sapporo n'ibiki byose ziriko ziramara abantu nuko twongeye ni sur taxe de 10% sur la valeur en douane de l'alcool éthylique kugira tu décourager tu réduire l'importation ya iyo matière première inuisible kuko kubuza abantu kwinwa ntituzohaba hose en même temps. Il faut que tu surtaxe nahazo iproduce zogura abantu quand même qui ont cette capacité kuvuga ati iyi ni 40% nina yenwa negerezwa gufungura. Ikindi ni article 78 twashizemo, c'est pour préserver la santé de la population mais aussi augmenter les recettes. Izo doha les recettes ko twadugije amataxe mugize do permettre de protéger la catégorie ya population kiragira ingorane. Ikindi twashizemo ni article 31 kijanye na pré bourse. Ça fait un moment ma pré bourse yarinjiye mugabo nitumenya bariko barakora nyine bariko bararambusa. Icyo ni article 31 twashizemo. Ikindi nuko twakuyemo la suppression d'exonération à l'importation des produits ziri visés kuri article 161 ya loi modifiée kugira de préserver les devises et l'augmentation du chiffre d'affaires des contribuables et des producteurs locaux. Ayo nama mesure yose adu permettre non seulement ku protéger ama devises dusane dufise akora ibyankenegwa plutôt yuko twoja kuyakoresha mu bindi bintu bidakenewe twogira. Ikindi nuko article 86 yiyongeye ko ngaha amasosiyete menshi ya leta ntiyatanga amadividende. Hari amasosiyete yamara imyaka 3 ini ata certification de compte zibaye kugira tumenyere dividende. Isosiyete leta ifisemo 100% ubu tubahaye iminsi 30 exercice iheze bategezwa gukoranya inama bakavuga amadividende hanyuma batabikoza amadividende maze kugira directement cyaba reconnu comme un produit au niveau ya marosete ya leta. Iyo ni article 86. Article 102 ijishimikira kuri ibi OBM iri kwirakora vy'ubutare aho no munsi turiko turoblija aba bantu b'ama cooperative bariko barimba batutegerezwa kumenya ama adresse physique yabo ivyo bakora ama production yabo ngena boneka kugira ko twiteze plus de 100 milliards ya marosete azova muri kino gisata tushoye kubikurikirana ku munsi hanyuma tumenye niyo hageze kushora barashoye bagarukanya amafaranga ngana gute. Ivyo ni article 102. Article 143 nayo nyene yiyongeyeko nuko butegezwa gushira amatitre foncier ari électronique. Ça fait 2 ans kiguma kigaruka mugabe imyiteguro bugeza ahantu heza cyane aho twifuza yuko ari les 51 000 titres ziri numérisés ziri mu titre foncier. D'abord twifuza yuko tutatanga ko applica ko ari ama catégorie A 150 000 par art fashi nk'umuntu ari kiriri ncamona exactement afisa amare 30 titre nitwa nyaza kuyisaba bizota amafaranga na gute mugani twumva amafaranga gusa no kuvuga ko duhaye la valeur ya titre ishobora kuba en actif umuntu ashobora gutwara muri banki akaronka credit n'aya makartier yandi yose mato dafise tuzuyashiramo aho twiteze yuko dushobora kuronka miliyari 30. Ibyo byose n'amafaranga zo kwiyongerako. Article 78 ya surtaxe kuri alcool éthylique nuko twiteze ko ikwitegezwa kuduha 2,591 millions kuri article 78. Hanyuma une redevance de sûreté de 2% sur les importations il est opéré sur ama produits d'importer à l'exception y'ibitoro n'aya des importations destinées comme mission officielle nayo yene nindi tegeko kuri article 128 twashizemo kugira do permettre kuduza amakori. Iyo nayo izogira impact yayo izo do permettre kuzana 15 milliards en termes ya marosete kuko ngaha turaraba yuko aya mafaranga tuyatoje agira impact angana gute. Hanyuma kuri i valeur en douane twavuze ni article 161 kugira do protéger l'industrie locale ikora amafera beto ko murabona ko amafera beto tuyakora cyane ngaha izifise diamètre ya 8 mm à 32 mm izo tuyitwa turaziprotéger non seulement turaziprotéger zizoca dutuma kandi n'amatax aduga kuko cyadushaho si tax y'abazoze importa iyo zizo permettre kuronka 300 millions comme impact yayo. Hanyuma ikindi kizoduha amafaranga n'aya ama recette ari ici des jeux de hasard murazi yuko aba bagira by'ama paris sportif n'ibiki byose birazana amafaranga bajya baronsa amafaranga ifoko tubataxa. L'article 148 niyo twashizemo izo do permettre kuzana
4 milliards 500 millions comme impact yayo. Hariho n'andi mamezire menshi yafashe kugira tuduze les recettes hanyuma twogumenter la trésorerie de l'État, hanyuma tugire une gestion efficace et efficiente des ressources humaines et financières du pays. Muraza kubona ubu avec les directions provinciales on est en train de décentraliser abakozi bariko baragenda kugira ibikorwa byinshi bikoregwe hariya byinshi nibikoregwe au niveau central. À côté rero y'amarosete hari ama disposition yagiye arashigwaho sur les dépenses kugira tulimite naho nyene l'indiscipline budgétaire mu byo turiko turakora, hari zabaye modifier nizabaye introduite zishasha kugira tu renforce le contrôle et la gestion des dépenses na le respect du circuit normal de la dépense. Aha article twositanga en article 25 aha itubwira yuko on autorise cette fois-ci les cabinets de gouverneurs n'abadirecteurs provinciaux des ministères d'engager leurs dépenses sous forme de tranches trimestrielles. Tumaze kumvikana ku bikorwa bizokogwa amafaranga tuca tuyarungika mu ntara nibazotonda misi yose muri finance kugira bashoboye gukora mugabo ngaho une ordonnance ya ministère des finances iki déterminer les modalités de décaissement y'ayo matranche trimestrielle, leur consommation na mécanisme de rapportage. No kuvuga yuko tuzoba trimestre ya mbere bamaze kutwereka ibikorwa bazokora hanyuma amafaranga bayakoresha iya kabiri kugira baronka amafaranga ya kabiri bategezwa kuca bayerekana ingene ya mafaranga yagiye arakoreshwa hama tumenye yuko ibikorwa byari byateguwe byakozwe ata amafaranga yagiye mu kindi kintu. Ikindi kintu kijyanye n'ama dépenses na no respect des procédures légales relatives à l'exécution des marchés publics. Muraza kubona no munsi yuko twarashizeho ordonnance ivuga amaseuil ari amamarché atazosabwa kuza au niveau central. Au niveau ministère des finances tuzoba dufise une direction provinciale en charge des marchés publics. Izo biraba ibintu by'ama kubijyanye n'amafourniture, kubijyanye n'amatravaux, kubijyanye n'amaservice. Hari ibintu bimwe n'amaseya mwamwe bitazorinda kuduga muri finance aho usanga ugumusinya gusa ama contrat atakindi kintu umuntu afise. Ivyo bizopermeta ko abariko barakora niveau local bakora rapidement atavyo gutwara umwanya muremure. Iyo rero ni article les institutions visées ari kuri article 23 24 itegeko turiko turapresenter no munsi aho bafise l'obligation d'effectuer pour tout paiement à leurs fournisseurs de retenue prévu à l'article 120 kuko murazi yuko ku marché public hariho 0,5 dukuramo par exemple bijya byo kugira dufate mu mugongo leta mu bijanye n'intebe z'abana bijya byose byo kuvuza abana ku buntu bya kam ivyo byose turabikora. Ivyo navyo tuza kubibona beaucoup plus les faits yavyo biza kugira kuri article 120 ya loi de finance mugabo yo ni exception iza kuba. Hamikini twashize ni article 49 la mise en place d'un plan d'utilisation des créances détenues sur l'État des exercices antérieurs. Navuze vya birarane byose dufise kuko ubu turabafitiye amadeni mugabo nta kintu na kimwe cerekana yuko tubafitiye amafaranga batwaye muri banke bogira. Turiko turagira analyse kugira nibigire impact nini kuri la dette kuko ndaguhaye titre bivuga yuko nzokuriha mu myaka myinshi mugabo l'instrument arashobora kuyikoresha muri banke kugira aronke yandi makredi akore. L'article 49 irabivuga mbwa tukavuga yuko il y aura des tests d'application nyine twobikora muri ku marosete no ku ma dépenses ayo ne ama disposition twagiye turashiramo novuga ko ari innovation cyangwa ama modification yagiye araba par rapport y'ivyo. Nagira ngaruke rero no ubu rero les grandes allocations prioritaires zabaye retenues dans le projet de loi de finances 25-26 modifié ku buryo mu myaka ni ibihe nyamukuru kuko twavuze la discipline budgétaire mugaye foko turaba la qualité de la dépense niko na dépense muki. Est-ce que ibi turiko turavuga vya vision yuko tuzoba turi igihugu kiteye imbere ndingena amafaranga ariko arakoreshwa ndiko ndayatwara mu masecteur ashobora kuzana umwimbo. Aha rero niyo nshaka kugaruka ko cyane nko kuri ministère ya ressources énergétiques ya mine nuko tubona yuko tutegeza kugura l'achat ya maïs pour la revente pour un montant de 40 milliards ayatwara yashizemo hari na yandi 36 milliards twamaze kubaha mugabo twabamenyesha yuko dufise déjà un contrat avec Brarudi à 50 milliards aho batuguriye 25 000 tonnes à un prix de 2000 kandi bamaze kuduha avance ya 50%. Non seulement biduha ayo mafaranga bacha bayakoresha même mu gukora bright bicha bijya muri chaîne de valeur ko bicha biduha n'amande mataxe turiko turakoresha les 40 milliards zizaziyongera kuri 36 milliards twatanze mu kwa gatandatu. Aha shwene kuca nanga no mucyo ku makuru atariyo abantu bamwe batanga ko ata amafaranga twatanze amafaranga yaratanzwe n'ibigori baguze 23 000 tonnes
equivalent nayo nizo 23000 twaronse mugabo tutegerezwa kuronka raporo ya mbere kugira dusora abandi mafaranga mugale raporo twaronse zirerekana neza yuko amafaranga yakoreshejwe mu kuriha aba transporteur gusumba kuriha abene igihugu bazanye ibigori kandi bigakogwa atama kontra menshi bifise ivyo bintu kuko turabifise le 36 miliyari ngene zagiye zirakora mugabo buko tumaze kubibona tukaranda konte ku bakuru tutegerezwa kuca dusobanura amafaranga tukagura n'ibindi bigori mugabo tubasaba ko amafaranga adasubira gukoreshwa mu byo kugenda kuriha umuntu yazanye ibigori agira désengorgement ivyo nivyo nibaza ko ntiyari priorité mu byo dukora icyakabiri nuko les activités de recherche et d'exploitation minière twashizemo 20 milliards no kuvuga yuko muri aya mezi 6 aza kuri lithium y'indora dutegerezwa kurondera abantu dukorana tugire kuko les études za recherche zabaye zirerekana neza yuko ariho ama indice ya lithium kuri ndora mugabo nizitubwira la quantité nizitubwira les réserves sinshobora no musi kuza kuva ngo négocier n'umuntu nazi les réserves ngene zingana ubu les 20 milliards vont nous permettre cette fois-ci de recruter abantu baze dukorane babizi turabe la quantité dufise iyo lithium ça va nous permettre de turonsi izo résultats ndashobora kugenda kuri marché international le marché financier nka vanda ya kuko ninga kujya kwa titre yiwawe icyo rero ikintu tuzokora twashizemo 20 milliards ikindi cya gatatu nuko murazi ko ikibazo cy'amazi mu gisagara cya Bujumbura kiturembeje cyane kuko ijya station de pompage dufise munsi ya radio ça date de longtemps nibaza ko igisagara cyari muri 300 000 muno munsi tugeze ku miliyoni urenga avec le projet d'accès à l'eau potable et assainissement payé pas signé il y a la semaine dernière la Banque mondiale a mis sur la table 80 millions la contrepartie du gouvernement twashizemo l'équivalent de 10 millions de dollars no kuvuga 30 milliards donc 115 milliards ziza kuva muri iyi budget Regide zizocishiramo 15 milliards sur 5 ans no kuvuga yuko bazokubaka dans 3 ans no kuvuga yuko tuzoronka iyo unité de transformation y'amazi mu Kabezi ahizo duha 60 000 mètres cubes par jour y'amazi ce qui va nous permettre yuko duha amazi plus de 550 000 ménages population plutôt murumva yuko les 15 milliards dushizemo nazo nyene zigira ivyo bintu aya ni mafaranga 14 milliards twashizemo ni équipé en matériel d'exploitation bijya byose mubona paeje yiko yakoresha isuka bakoresha iki ubu tutegerezwa kugura 5 excavateurs 5 marteaux piqueurs kugira dushobore gukora sur 800 sites miniers ziri encadrés par le gouvernement mwarabonye avec les 13 sites qu'on a encadrés on a pu exporter 7 millions de dollars ces 100 jours no kuvuga yuko les 800 abajene bariko barakorerako kuko twifuza yuko tubafasha kumena imisozi abagasigara tout simplement bazana amazi n'ibiki byose ayo mafaranga 14 milliards déjà ari prévu ayo yiyongera ku mafaranga yo muri Sotrevo ajya tuko turakorerako hariya mu Kirundo les équipements avec 3.7 millions de dollars les équipements zose zaraguzwe aho twaguze ivyo bikoresho bizoshika navyo nyene bizoduza umwimbu hariya muri Sotrevo kuri Sonalek la même chose on doit les accompagner kuko ivyo bintu tegerezwa kubijamo sans le budget d'investissement on ne peut pas envisager yuko twebwe hazozundi umuntu adufashe kwimba ubwo butare ngo tubushore ivyo nivyo turiko turakora muri ico gisata ivyanagesa acheter installer des unités de transformation du maïs pour la valorisation des stocks de la Nagesa nk'ubu urabona ko Brarodi yaguze 28 yaguze 25 uno mwaka tumaze kugura 23 muga turafite stock y'umwaka weze iri presque 20000 tonnes ziri ngaho twategerezwa kuca dutransforma tukagurisha ifu kugira doshoye kuraba yuko twogira ikindi ni gisata cy'abamukira rugendo amasite touristique ategerezwa kuba valoriser twashizemo 1.3 milliards kugira dusubiremo musée parc BPGera parc de la Ruvubu na source méridionale de Nil ayo mafaranga dutegerezwa kubibona kuko ivyo byose biri muri vision pour le ministère en charge de l'agriculture et l'environnement nuko déjà muri budget harimo amafaranga 241 milliards kubijanye na mafertilisant twashizemo ni kugira dushoye kuronka amafertilisant twabene igihugu hanyuma amamaïs hybride twashizemo 13,3 milliards amatuko turashiraho beaucoup plus abantu bakori imbuto au niveau local bagwire kuko bica bidutwara amafaranga menshi cyane
muri ivyo bintu vyo kuza turemporta imbuto. Hanyuma n'ama contribution muri agriculture twashizemo 4,5 milliards kugira turi ama contribution muri ijya initiative di bassin dinine kuko dusanzwe ari twe du président cette année-ci je dufasha. Hanyuma yo ku finaliser les 5 chantiers des centres cliniques primaires en cours dans les différentes provinces pour un montant 1,5. Mugiye mu Kibimba uno munsi dufite ikibazo c'inkwavu zavutse tutaronka aho tuzishira. La même chose mu Cibitoki. On avait commencé avec les 4 ubuha ariko yakora zibiri hanyuma régime militaire de construction ikora zindi zibiri ni kugira dushoye kudezangurja hanyuma abantu bose baronke izo nkwavu mu byo turiko turakora. Hanyuma ikindi novuga kubijana na ministère ya finance. Ministère ya finance nuko twashizemo 17,2 milliards yo kugura bwa bu machine ya facturation électronique. Ubu tugeze ku bitigiri kuri 13,000 ko ya munsi twagira umunsi mukuru umutangakori tweje kuzana ibindi bihumbi bitanu. Les statistiques ziratwereka neza abantu bavuye munsi y'umuriyaridi no munsi mu gutanga TVA bageze ku miliyaridi 10. Tuvuga ati iyo tuguze izo machine abantu turaca turonka TVA les taxes internes ziraduga naho nyene turiko turaraba yuko dushika au moins kuri 20,000 kuri muri ya stratégie de stabilisation macroéconomique tuvuga ko au moins 20,000 machines à facturation électronique abene gihugu bategezwa kuzironka abakontribuer ko bica bidupermeta kubona antareyeri ngina amataxi ariko araduga muga côté de ça les informaticiens bamwe tuko turakorana bariko bararefishise ngene twokoresha izi telefone zisanzwe no kuri bajya bato mu gutanga amakori kugira turareko twoduza amakori muri finance. Hariho ni miliyardi zibiri zashizwe muri ministère ya intérieur kugira les taxes communales nazo nyene ziduge. Hariho 12 communes zatanguye bakorana na CRDB tweko turaraba ngene tutobirekera mu maboko y'umu privé ko CRDB yarazanye la technologie ikibaha n'utu machine bakibazana abantu bafise contrat na commune batoza amafaranga bakaza bararonka ama pourcentage. Dushaka turabe ngene leta yo bijamo cette fois-ci kugira toshoye kuraba ko amakori twoyaduza. Hanyuma turasizemo 16,9 milliards yo kwapuya la mise en œuvre de la réforme administrative. Ngubu muri gushika muri December amafaranga turiko turakoresha mu guha la réhabilitation ma province ya inzu zizokora ama direction provinciale na ma département communaux twatanze ubu pour 500 millions pour chaque province. Ubu duhejeje gutanga 100 millions pour chaque commune mu bijya byo gukoresha intebe. Murumva yuko iyo ligne ni igendera dufasha mu kwapuya ama secteur amwamwe. Ikindi tuko turakora muri finance nuko le marché central ya Bujumbura itegerezwa gutangura kubako. Les négociations zaramaze kwa avancer contrairement y'ibihuwa bivugwa kuri Fabrice ainsi de suite nuko ubu leta yashizemo ifise part ya presque 64%. Twafashe amafaranga amaze kwegeranya bene gihugu angana ni miliyari zishika 5 ambif na presque $500,000 yamaze kwegeranya ari muri Bankobu niyo yazanye kometa capital yiwe ça représente 36%. Leta ikizana 15 milliards dushize muri iyi budget mugabo dutanda vers 20 milliards bariko babikorana neza ngenda bisubiremo kugira tukure mu bintu by'induru nuko ayo mafaranga azotransita muri budget nizo kiba iserukira leta muri iyo mugambi hazoca bakreye une société ya PPP izo bifise ni gouvernance à part izo bifise na maison de surveillance mu kubaka hanyuma si ubaka nation izoza gufatana na leta ni ya fond bise One Africa Investment irimo babene igihugu bose batanga aya mafaranga yabo ari muri Bankobu aya mafaranga azocaza acafatana na ya leta yatanze aciye muri budget hazocajaho inzego za conseil d'administration n'ingene bizotunganya. Hanyuma twafashe yuko mu kubaka ijya complexe tuyigira en 6 phases. Iyi ni phase ya mbere pour un montant de 93 milliards. Twubake aho abantu bazodandariza. Aya mafaranga dushizemo bwa mbere leta ni kugira itange l'appui institutionnel na appui financier i permette yuko yijya One Africa Investment yuko icibandanya kuleva les fonds biciye muri ijya marché boursier yuguruwe. C'est la façon yuko amafaranga ari mu mano yicaye bayazana bakumva yuko bariko baragura ibibanza kwiyo ni yamara kubagwabo nta muntu azokwiyumvira kuyiturira. Leta yashizemo amafaranga bwitera intege tout simplement mugabo ushoboye gushira ayo mafaranga muri One Investment Africa
hanyuma izokiba régulé par l'agence de régulation des marchés des capitaux biciye muri marché boursier. Mwumve yuko le montage financier yose yaramaze kuba bouclé, le contrat twarayumvikanye yasigaye kwica muri conseil des ministres. Ni gituma twashimiye iyo model nuko twabonye ko leta yonyene, murabizi yuko ibintu byose twashyize muri leta ya 100%, twibaza ko ari amafaranga baduhaye kugabura. Muga dushizemo undi muntu nuzono de compte à rendre, hama na agence de régulation des marchés des capitaux zo kidupermeta kudufasha, hama na bije en tant que iri mu secteur bancaire idupermete kugira analyse de risque ya risque cyo twiko turakora. Kuko nitwobona yuko umuntu nka Fabrice aza kuvuga ko yo bikora bitunanire twe turi muri leta. C'est comme si nous dafise imitwe yo kwiyumvira, c'est comme si twe turaba observateur. L'exemple ngunda gutanga ndavuga ni namba ndayizamba yabikoze akubaka abantu bakuzura, namba bagira ko yarabikoze kuri village market abantu bakuzura, namba Sioni yarabikoze bakuzura, kubera ikire tito bikora ikoranye n'abandi. Aya 15 miliyari twayashizemo, twibaza yuko iyo phase ya mbere itangura tuzogenda turevolua en fonction tubana yatumobiliza n'amaresources. Ani mafaranga twashizemo 820 millions pour le ministère des Finances ni décentralisation ya système de gestion des finances publiques. Il y a si j'ai fini muri finance comme amaze kubona ko gouverneur ari mu ordinateur secondaire, il faut ko no mu ntara izoshikayo adas bitazo bikeneye ko amanuka ibujumbura kugira abashogira ama engagement n'ibindi byose. Aho ni muri ministère ya finance. Muri ministère ya sécurité publique twashizemwo 22 milliards kugira dushobore gufata neza ingabo ziwacu ko murabona ko zikenewe turavye amamenasa ari hirya no hino. Icyo si ikintu twodeha na son excellence yabivuze ko dufise umwasi dufise umubanyi mubi, dutegerezwa kuvyitegurira kuko aho tugeze uno munsi imyaka 200 atarusoro ruvuga ataki, ifu kumenya ku preserver les acquis. Ivyo rero si bimwe vyo mu majambo, bikeneye yuko duba dufise ingabo zimeze neza, un effectif même un équipement. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma nani mafaranga twashizemo kwendamniza 510 millions mu kwendamniza abantu aho tuzokubaka ama infrastructure communautaire yo muri Prodesi turi kumwe. Hanyuma nikina kimwe navuga cha extension ya digitalisation ya macollecte pour 2 milliards na construction des bureaux provinciaux des gouverneurs. Aha rero tuzofata Burunga tutegereza gufata ijyanzu yatangiye kubakwa mu bikorwa rusange tuyihe 1 milliard 500. Ni kuvuga omwe niveau ya mbere ni ya kabiri zibe finalisé dans les 6 mois kugira ajya ama départements provinciaux yose ace yimukira bakorere hamwe. Ayo ni 1.5 milliard. Muri Buhumuza limvukira zaratanguye muga leta nishobora kuba umu observateur izoshirayo 1.5 milliard kugira bubaki. Hanyuma muri Gitega 1 milliard kuko bari kuri phase yo gutangura ama études. Les 4 milliards rero zitegezwa gukora dans les 6 mois. Ayo rero amafaranga nta muntu azoyakora ko niveau central, ategerezwa kumanuka ari hepfo. Muga mutegezwa kudufasha ko ya mafaranga ariko arakoreshwa nitumere nka vya bindi ya mashanti yose twabonye muri santé, twabonye byose ari ibintu biri ngaho by'ibikankara gusa bitaheze. Icyo nico nibaza ko bizoca bidufasha kudapanga cyane no kujera les ressources kwa ama charge fixe turi hamwe za internet amatara tuca tujera neza turi kumwe. Hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane tutwashyize ko 2 milliards ni projet d'aménagement, réhabilitation, assainissement environnemental des espaces publics dans les centres urbains et semi-urbains. Tutegezwa gutunganya ibisagara aho abantu baruhukira ainsi de suite. Ayo ni 2 milliards muri ministère de l'agriculture. Au niveau du ministère de la santé, biciye muri ya programme PNLP vya malaria on a prévu 4,6 milliards kuko twavuze yuko le capital humain ari kintu tegezwa gukorera ko cyane kuko uravye pili ya gatatu ya équité sociale iravuga les objectifs kuva kuri objectif ya 12 gushika kuri 13 cyangwa 16 iravuga ibintu vya santé, ikakivuga ama objectif ku vya education, ikakivuga ku vya protection sociale, ikakivuga n'ivya logement social. Il faut twerekana yuko turiko turashira ingufu nyinshi mu vy'amagara y'abantu. Hanyuma twashyizeho 2.3 milliards mu gufinaliza hôpital communal ya Gishubi iri Nyarusange dans la province de Gitega. Kuko l'approche yabaye adoptée nuko atayindi nyubako nshasha itangura muri minisante. Tubanza d'abord guheza zari zisanzwe ziri ngaho. Ku buryo d'ici 2027 tuba dufite des résultats ko présenta au cas où kuko ibintu tubikora il faut vendre aussi le bilan.
après 7 ans ya législature. Ibi nibaza yuko ari cyo bizodufasha cyane. Hanyuma kwasi le paiement des travaux d'extension en cours de finalisation de l'hôpital Isare Akibuye. Aho nayo twashyizeho 2,4 n'amamarché yaramaze kuba lancé ngaho 2,4 milliards. Hanyuma payer les factures de prestations offertes aux femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Aha nagenda gisubiremo ko la dernière fois mvuye ngaha ibyo twavuze ngaha byarahinduye isura. Byarahinduye isura ifo ko tumenya neza n'abajournaliste bari ngaha tuze turamenya neza ingene inkuru tuyitanga. Kuko nacyo bidufasha iyo duhinduye inkuru uba bibaza yuko iza kuduha ama views cyangwa iki mugabo usanga tuko turakeye ingorane tujuragiza bene igihugu. Aha rero nico gituma ndagishimika ko yuko muri aya twashizemo 23 milliards vya gratuite. Mugabo toujours turabe niko amafaranga ko arakoreshwa. Abaje muri forum des femmes mwarumvise umukuru w'igihugu yatanze akarorero muri Burunga 17 femmes césarisées kuri banditse ko babagize atanu ari mu bitaro. Murumva yuko un certain moment natwege bitadufavoriza iyo dusohoye amafaranga ntakora icyo yategezwa gukora. Icyo rero ni kibazo gikomeye cyane kuko 23 miliyari twoyakoresha no mu kindi kintu yozana umwimbo. Ikintu ashaka ndagishimike ko cyane. Kuri kame twashize ko miliyari 10. Kame tushize ko 10 miliyari. Mugabo naho nyene nituze kuvuza umuntu aba ahembwa imiliyoni 3. Nituze kuvuza umuntu afise urashaka muri umurotrete mugabo ufise inzu urihisha ainsi de suite. Ntushaka kuza kuri kame ari abandi buri kurajya inguvu cyane gusuma. Ivyo nivyo bya twakoze cyane muri santé, muri education naho nyene murazi ko turiko turagwiza ama école interna 12,5 miliyari yateguwe kugira tugaburira abo bana bazo bari mu ma interna. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ku octroyer pré bourse pour 17,289 étudiants muri baccalauréat pour un montant de 20,5 milliards. Ibyo byose ni kindi kintu gikomeye. Ama étendre le programme d'alimentation en faveur de 90,107 écoliers bénéficiant du programme de cantine scolaire pour un montant de 6,9 milliards. Muriko murumva neza ko ndiko natanga ibiharuro. Umunsi muzogenda kugira evaluation. Ntabyo kuza kuvuga ngo muri rusangi twakoze ibi. Twavuze neza ko 6 miliyari zizogaburira abana bashika 90,000 n'ijana n'indwi. Bazotwereka abo bana bagaburiye uko bangana. Nedusange yuko twasohoye ivyo tugasanga twagaburiye 5. Hanyuma amafaranga akacagaruka. Fabrication des bancs pupitres. La semaine dernière twarabigize déjà twamaze kushitwa on a prévu 18 milliards yo gukora intebe. Kuko twabonye yuko 34% y'abana bicara hasi. Izo ntebe zingana na 336,000 bancs pupitres. Biri répartis dans chaque commune. Avec 18 milliards, ico kibazo turagiheza. Burundu kirahera. Mugabo hasigaye kumenya y'amafaranga turungitse mu commune yuko rerema intebe ziriko zirakogwa. Hariho muzoca mudufasha kugira tubirabe. Nukuvuga ko no mwaka duheje iby'amashuri umwaka turashaka kuja ku bitabo tukaja kubigisha ainsi de suite. Mugabo tukabona iyo turiko turaca. Ministère ya infrastructure nayo twarashize ko inguvu nyinshi cyane. Inkuru nziza nezere kuba nicaye nkavuga no munsi. Nuko avec le chemin de fer les 264 km à partir d'Uvinza gushika Musongati twari dukeneye 2,15 miliyari y'amadolari. Uburundi tufiso kubaka parti ya Maragarazi gushika Uvinza ni 82 km. Mugabo le coût par kilomètre twe tuzokenera 1,17 miliyari sur 5 ans y'amadolari. L'engagement twafashe yuko chaque année dushaka l'équivalent de 100 millions de dollars y'amarundi muri budget. Iyo mécanisme uno munsi nibaza yuko j'aurai l'honneur yo kujya kupresenta iyo mécanisme recette muri BAD aho ibindi bihugu bishaka kuyimita. Aho leta yashizemo amafaranga aba partenaires bandi bacha baraza. Nuko twashoye kumobiliza la contrepartie yo 300 milliards pour 100 millions de dollars. Kuko badusaba kugira batangure kubaka badusaba 20% ya avance de démarrage. 20% no kuvuga ko 200 millions de dollars. Dont 20% za kuiriha en bif. No kuvuga nari ngene 160 millions. Tumaze kurunga ya mafaranga 100 millions twashoye kugira contrepartie n'ama banque twakoranye ngaha. La Banque africaine de développement yaduha 100 millions de dollars. Au départ bavuga ko baduha avance de démarrage ya 18%. Mugabo no munsi ijya ejo baduha ikete vendredi yuko baduha avance de démarrage ya 50 millions.
Ni ukuvuga yuko si 160 millions, on a déjà mobilisé 150 millions. Na 20% en bif déjà ari prévu muri budget ngaha. Ni ukuvuga yuko turi muri procédure yo kuriha, tumaze kuriha 28 jours après ibikorwa biratangura kubakwa. Icyo kizogira impact gidasanzwe ko tukubana tumobiliza n'abandi ba partenaire ko tufise gap ya 500 millions dollars tubana tugira kandi twibaza ko turi ku ntambwe nziza izodufasha. Ikindi nuko iyo chemin de fer ni yahera d'ici 5 ans, le coût de transport kuitoni kuva Dar es Salaam gushika Bujumbura tuzova kuri $170 tuje kuri $70 par tonne. Umuntu akoresha chemin de fer muga il faut ko turonka n'ivyo duca dushora en contrepartie. À côté de ça, nico gituma turakora kuri Musongati, ino sara turiko turavuga none en train de discuter avec deux entreprises, imwe y'abashinwa n'indi y'abanyamerika. Ndabivuga kugira mumenye yuko ibe turiko turakora samayagwa turi ku kivi. Ikindi cha kabiri ni PLS Ariere muri Ministère ya Infrastructure, ARB ifise amadeni menshi cyane y'ibirarane byinshi cyane. Ubu twariko twaprevoye 17,9 milliards kugira dushoye kuri aba fournisseurs biwacu. Muga toujours dukoresha amakriteri. Tusabe muze muratuvugira ko turonka ama message menshi cyane. Twifuza ko umuntu wese ariho bose bagashikirwa. Nitworiha umuntu umwe facture 10 yari abandi bafise kamwe batariko barariho. Amikinde nuko muri yo tractor tegezwa kugura amabisi muri yo tractor 30 kugira tu desserve certains coins reculés pour un montant de 10,8. Muga côté de ça muri 10 milliards twifuza kugura au moins 10 bus électriques zizokora mu gisagara kugira du tester si ça marche turabe yuko tutozigwiza ko ziragabanya les importations ama adovize dukoresha muri importation y'igitoro kuko l'exercice 23-24 yerekana yuko on a dépensé 680 milliards mu kugura igitoro. Muraza ku bizodufasha beaucoup plus. Donc otrakwizogura zike izo gukora ruguru na 10 zizokora mu gisagara kuko mwarabonye ko twagiye kuraba watanguje station de recharge hajya kurikira d'ici janvier izotangura gukora. Dushaka kandi duhimiriza abantu gukoresha ama véhicules électriques kugira tugabanye la pression sur les devises y'igitoro. Hanyuma na bijya vya environnement bica bidufasha ko turonka accès kuri ajya amafond vert aho tushobora kugenda kuvanda bya credit carbone n'ibiki byose. Icyo rero turiko turagikora kandi kuri zo bisi 10 la contrepartie y'amarundi turafise muri 10 milliards tuko turakorana na PNUD à travers UNCDF baremeye kutugira swap kuca batuvunjira baduha amadolari tugura izo bisi 10 zitangure gukora na kugira juste tu innove en termes y'ivyo tuko turakora. Ministère ya Justice murazi yuko la décentralisation muri justice c'est l'inverse, ahandi inzego zaragabanutse muga muri justice tegezwa kugwira kuko tutegerezwa kwegereza bene gihugu abashobora kubatunganiriza. Twashizemwo 8,5 milliards ibinimwe vy'amatitre na nabivuze vy'amatitre foncier digitalisé, on a prévu 8,5 kugira turonke amatitre. Hanyuma ikindi nuko tuzokubaka kuko murazi yuko izahora ama residence zizoca zimanuka muri zone oro zari kuri province yari ama TGI azocamanuka aje ku makomune. Urumva ho butegezwa kugwiza aba bantu bose kugira tugabanye imanza nyinshi ziduga aho tutegezwa gushira amafaranga mu kugira. Pour le ministère des Affaires étrangères ama contribution menshi muri EAC pour 22,5 milliards n'ama contribution statutaire ku organisation internationale pour 8,3 milliards kuko bo burazi ko bavanda l'image y'igihugu hanze tutashuye kuri hayo ma contribution ni baronka uruvugiro cyo tegeza gukora muri byo byose. Muri défense hariho byo turakora bizanye n'iyi geopolitique turimo tutegerezwa kwitegura rero bisaba yuko dushira amafaranga sinorinda no kuyavuga ngaha ko nibaza ko bitakenewe mugano ko dutegerezwa gushira amafaranga tukagura ibikoresho bikenewe tukaronka ingabo zikenewe kandi zimeze neza. Amakuru ministère du travail na fonction publique mise en œuvre ya digitalisation ya fonction publique 2,9 milliards. Hanyuma na kimwe navuga mettre à jour le régime des pensions des retraités pour se conformer à la volonté du chef de l'État pour 7 milliards. Les scénarios zaragizwe tutangure kuri 60%, 75 gushika kuyijana. Twabonye yuko tuvuga na ONPR na ZNSS avec 7 milliards turashobora kuba dutangura kubaha 60% ya salaire yabo ya nyuma.
ubu turi mu modalité pratique nyine tubikora kugira dushoye gushira mu ngiro iyo ngingo yafashwe. Hanyuma pour le ministère de la jeunesse les compétitions internationales qu'on a yo ni indi vitrine ituma twerekana image nziza y'igihugu. On a prévu 3 milliards kuko murazi ko twara tuja gukota ama stade tugira ikensi de suite mbwa naho dusohoka ubu dufite ama competition menshi cyane wasanga baza sufurume ya imprévu ubu twabwiye ati nimuzitegure tuzishiremo kugira duserukira igihugu neza atangorana. Ministère ya communication twashizemo amafaranga n'ahari makeni mu gutangura ko ariyo programme ijanye na promotion de l'image du pays ngene twogira ama documentaire sur le patrimoine identitaire historique ibintu ngene twoshobora kwerekana image nziza y'igihugu navyo nyene twabihaye amafaranga makeyi. Hanyuma murazi ko radio y'u Burundi ari ahantu henshi tavuga kubera ama interference avuye mu bindi bihugu. Aha tutegezwa kw'eliminer les zones d'ombre de la radio nationale mu masite 6 Nyange, Makamba, Buranga muri Musongati, Magara muri Muhuta, Gakungwe muri Mugere na Ndora Bukinanyana na Busoni Kirundo. On a prévu 1 milliard kugira tubafashe tubahe ibikoresho kugira nituze umukuru w'igihugu cyangwa ibyo byose tuko turakora bitari ko birumva n'abanyagihugu bumva andi maradiyo urumva ko atacu byo dufashe nabyo nyene byo tuko turakora. Hama ivyo niyo novuga hanini twagiye turashira de façon na allocation priorité yagiye arakogwa mu ministère atandukanye. Hanyuma ibini sino bivuga na mapare beaucoup plus kuko twavuze yuko tugeza kwerekana est-ce que le budget turimo ni budget d'investissement cyangwa ni budget de fonctionnement. Aha muraza kubona yuko les ministères za infrastructure yaraduze sensiblement kuko yaduze niko naraba ama pourcentage ngaha. Éducation yaduze de 13,41%, ministère ya agriculture yaduze 7% le budget yayo, ministère ya commerce yaduze presque 4%, hanyuma ministère ya infrastructure yaduze 7%. Ivyo byose kwa mabarabara menshi cyane twaje dukura amafaranga nyine hino kugira amabarabara yakozwe ari ahere. Ibi rero birerekana neza la répartition ya budget kuko le budget global yose dufise no munsi ni 5169 tuzanye no munsi turerekana rero chaque secteur yose ngene igendera kora muri ivyo byose turerekana meme n'ama programme atandukanye bisino bitebako cyane ingene ama programme budgetaire iko dufise 47 programme budgetaire ingene amafaranga ariko arakoreshwa kugira twerekane yuko la qualité de la dépense imeze neza gusumba uko twategerezwa kubikora. Ikindi novuga rero ni kijanye na équilibre ya budget 25-26 kuko dutegerezwa ku équilibre les recettes budgétaires n'ama dépenses. Aha rero turabona neza yuko les produits fiscaux ama taxes azova ayo twari twateguye muri budget initial yari 2207 milliards mugabo no munsi muri budget tuzanye no munsi ni 2402 milliards soit une augmentation de 8,8. Ni kuvuga ko ama recette ya 12 icaya ama produits fiscaux kenshi bizova kuri vya contrôle ya utilisation ya machine facturation électronique n'ama effort ya administration fiscale iyo bari korakora na ministère ya justice et ainsi de suite. Kuma produits non fiscaux tuzo yoyo yaragabanutse cyane kuri ibi bya Nagesa on avait tablé à 145 milliards muga turabona ko hari ingorane on n'a pas voulu yuko tuba trop optimiste twagabanije ku bintu by'ubutare twagize 100 milliards turabona yuko turashobora kuyegereza mugabo il faut que tuba prudent. Les recettes qui étaient prévues ubwa mbere 942 milliards mugabo twagiye kuri 930 milliards donc il y a une réduction de 1,3%. Et nuko c'est beaucoup plus lié à la diminution des recettes zizova muri Anagesa kuko ils avaient tablé pour amatoni menshi mugabo gushikura umunsi dufise 23000 tonnes urumva ko ari bikeyi. Ikindi kintu twibaza twiko tuyumva ko kizozana amafaranga no ngaha tutagikoreye ko cyane nuko amadon twari dufise 1326 milliards mugabo ubu tuvugana avec l'IDA 21 ni indi cycle de financement sur 5 ans. Les allocations bahaye Burundi l'enveloppe ni 377 milliards aza yiyongera kuri 1900 milliards dufise 1.9 milliards dufise muri Banque mondiale sur les 20 projets. Izi 377 baduhaye tugiye kumvikana ama projet tuzoshiramo na mafaranga aza kwiyongerako. Aho turamaze gusibla yuko tugira barrage ya Kajeke ko tuyisubiramo, tumaze gushiramo Ruzizi 3, tumaze gushiramwo yuko baza muri ya gap tufise muri financement chemin de fer yuko bashiramo amafaranga tuce dushira no muri
muri projet ni projet zine. Donc hariho Kajeke, hariho Ruzizi 3, hakabamwo niki cha nari mvuze ubunyene kice kigenda muga hande shaka ni muri energy. Ikindi cyo tushiramwo ni ibi by'amaminere, ifo ko n'amaminere tangura kubikoreramo. À côté de ça, FAD 17 ni ya Banque Africaine de Développement nawe nyene irahejeje, ni baravuga l'enveloppe muga n'amafaranga azoza kuduza je turiko turakora ko vyose. Kubijana n'ama dépenses rero, les dépenses courantes mwumvirize neza, les dépenses courantes harimo amasalaire n'amabiens et services n'amatransfert, ça représente yavuye kuri 2775 milliards, ubu twayitwaye kuri 2750, yabaye ni réduction ya 0,8%. Amasalaire comme twari dufise par exemple abakozi bakora ahantu henshi twagenda turabafatanya bizogabanya amasalaire. Les biens et services nanye zizogabanuka de 3,7 zivuye kuri 682 milliards zigiye kuri 656 milliards. Amatransfert nayo nyene kuya twatwaye amafaranga menshi mu makomine avuye kuri 600 milliards agiye kuri 645 milliards, soit une augmentation de 7,4%. Ama intérêt tuzoriha ku madeni twagiye turafata kisa sawa au niveau intérieur cyangwa extérieur, nuko ubu tuzoriha plus de 272 milliards ku ma intérêt ku ma remboursement de la dette byo twagiye turagira biri mu ma convention na ma avance consolidée twafashe muri BRB. Nk'ubu nk'ijya déficit y'umwaka uheze ya 1097 milliards 1017 milliards twafashe muri BRB. On vient de signer une convention avec la BRB, on échelonne iyo paiement sur 40 ans kuri to ya 1,2%. Kuko BRB yo ikora nk'izindi nuzoyibwira ngo yaraguhaye amafaranga muri leta. Il faut ko mu malivre yabo byerekana yuko ari deni bahaye leta kandi leta yemeye kuzo yari. Mugabo muke mwumva yuko ari abana dusigiye fardo y'ideni y'amafaranga twakojeje umwaka umwe gusa. Et ça c'est très important yo tuko turabivuga. Les exonérations narakurikiranye nibaza ko ari hirya y'ejo Cour des comptes ivuga yuko twavuye kuri 111 milliards tugiye kuri 141 milliards. Nagenda babwire yuko 53% yaya ma exonération twayatanze sur les projets financés par les partenaires. Kuko urumva bavuga ati ndazanye chemin de fer uca uvuga yuko na mataxe ntituzoyitaxa, zanye jiji murembwe sinzotaxa, zanye RN16 ikoze n'abashine sinzoyataxa. Hariho n'ibindi ndashaka kuvugira ngaha mugabo d'intérêt stratégique ari byo birepresenta 53%. Kuko iyo rubrique yonyene mvuze sur les 141%, les 41 milliards 74 milliards iri kuri ivyo bintu nababwiye. Les statistiques turazifite ko tuvyumvise tujyace bituma tujya kurondera gikurikira nama avec 16% nama nifumbire ica gatatu sont les privés. Bisigura yuko ama exonération tuko turatanga agenda mu bintu byankenegwa, si bimwe byo imiduga abantu bagenderamo. Les statistiques turazifite zererekana neza n'amafaranga par projet uko zageze rakoreshwa. Nibaza yuko tutogira umutima uhagaze, l'important nuko tubona le retour icyo tuko turagira. Ama dépenses d'investissement yaraduze kuko yavuye kuri 2507 milliards ajya kuri 2576 milliards. Ayo kenshi ayo n'ama dépenses d'investissement yavuye kuri vya bintu priorité na iko ndavuga bimwe by'amaminere, bimwe by'amangre, chemin de fer twashize ko amafaranga na n'ibindi. Aha nico gituma mubona vyaduze gutya. Hanyuma kane tiri ya deficit ko niyo indicateur ya nyuma dohereza déficit. Nuko tubona ko les ressources du budget général de l'État modifié harimo amadon sur l'exercice 25-26 yavuye muri budget initial yari kuri 4821 milliards. Ayo n'ama ressources harimo n'amadon ajya kuri 5004 milliards, soit une augmentation de 3,8%. Nukuvuga ko les ressources fasha amarosete n'ibiki byose n'amadon byose urumva ko yaduze 3,8%. Les dépenses totales générales de l'État modifiées, les charges du budget général de l'État pour l'exercice 25-26 ziri kuri 5352 milliards. Ama dépense yaduze kuko muri budget initial yari 5258, certes yaduze 2,1. Muga la bonne nouvelle non quand même les recettes za 12. Et le déficit global du projet du budget rero ikiba ya 347 aho twari kuri 436 milliards kuri budget initial.
ni ukuvuga yuko uno munsi dufise lo deficit net, amahera tutabona gushika ino saha tuzoyazana tutegerezwa kumubiriza pour financer ce déficit ni 347 milliards. Rero ukonsoma wese abati iki kintu ico nashaka sensibiliser muze muradufasha abantu bamaze kubona ko amahera yagiye muri biye yibaza ko ari amafaranga yaronse, nazi ko dufise ikinogo ico kintu atagikoze twebwe kiza kutugabaniriza deficit initire kujya guprecipitate ukora ikintu ku munota wanyu mutazoheza kica kidusiga mu kinogo kandi en plus. Rero umuntu wese ashiramo amafaranga azokoresha kugira iyi deficit igabanutse muri ya stratégie de stabilisation macroéconomique, ni c'est l'un des indicateurs no muri vision irahari mu gihe deficit yagira gabanuka. Rero en résumé le solde primaire global na primaire du projet du budget nuko turavye les dépenses primaires tukuyemo les intérêts turiko turariha amadeni, ni ukuvuga yuko turi kuri 3552 muri budget initial, twagiye kuri 3559 muri budget révisé. Amasalaire yavuye kuri 1192 milliards aja kuri 1175. Les biens et services zavuye kuri 643 aja kuri 645. Les projets financiers sur les ressources intérieures zavuye kuri 1118 milliards zigiye kuri 1187 milliards. Les recettes totales hors don zavuye kuri 3463 milliards zigiye kuri 3677. Le solde de primaire rero dufise ni 88 milliards. Twariko yari négatif mugabo tugiye kuronka 117 milliards avec le budget irrévisé. Le solde global rero y compris les dons ivuye kuri 436 milliards ya déficit tugiye kuri 347 milliards. Murakoze nyene iteka nivyo twashaka gushikiriza kubijanye n'ino bwirizwa risubiramo amafaranga leta izokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka. Murakoze.